kuko ni benshi tumaze kubona bikubita ku gituza yego igihe cyabo bakaba barakomeye bakaba baratunze bajya icyo bashatse bajya aho bashaka donc bafise ububasha ku bantu nkabo muga bwaca mu gitondo bikaguruka ejo mu gitondo bakisanga ari abantu basanzwe muri ico gihe rero nimba uri nyakubaha uwo munsi si uburenganzira bwawe uvuga uti genda bifitiye titre de propriété oya ni igihe cyawe Imana yaguhaye wapi isima yubatse ishengero niyo yubatse boîte de nuit iyo sima yubaka umusigiti canke inkanaka niyo bubakisha ku mpanda bubaka imva z'abapfuye bijya nta tandukaniro ririmo itafari twaguriye hamwe twese abaje kubaka kabare nabo bakishengero amatafari tugurira hamwe amabati ngaha muri Aziatique nta bati rero bavuga iryakorewe kusakara isengero ino izosakara inzu isanzwe izosakara ubunywero izosakara boîte de nuit igihe Satan is temple uzoshaka no kuri Google urabe uzobaza kwereka uravye iyo ngoro ya shetani y'abasenga shetani ingene yubatse ntayogereranya muri izi dufise ngaho yubakije ibintu byishingira n'inzahabu gusa yaba ubwiza bw'urusengero rero ariko bwerekana dogre canke ubunye bwo kwemana abantu batunze Satani yoturusha Satani yoturusha kubera niwe afise ni sengero ryiza yego nguko abaryubaka iryo kwa Satani benshi badanaza urumogi abandi badanaza ibihimba hari abagabo benshi ariko bicwa n'amavesi kubera abagore babo hari abagore bagwara bagasara mu mutwe kubera intimba n'akabonge baterwa n'abagabo babo uno munsi ugiye kuraba ingumba irarira kubera itigeze ironka umwana mugabo uno munsi ugasanga ingumba irarushwa amarira n'umuvyeyi yavyaye akarira kubera gahinda no babara ategwa nabo yavyaye ategwa n'abana yego ukiyumvira uti none muri iyi si ukaraba umukire wamubona mu kiduga ciza mu modoka nziza ukamuga uti uwundi we yarahiriwe atemeze neza mugabo mu yindi mvugo ari kumfiro kuko mu mwanya muto barakubwira ngo umuntu ashobora kuba yaratewe ubwoba abantu bose bakamutinya icyo avuze kubera bazi yuko yobagirira nabi kubera burorero barabufise bagahitamo bavuga ateka dukiza agatwe urumva abantu mukabana ari bamba barempore ari bahonyorerako ari bahwinyirako umuntu akavuga ati ndiyo ariko umutima ari no urumva musanga umuntu yatwenze kubera babimuhatiye yanakomye amashi menshi mugabo akayakoma babaye kandi azi yuko iwe ariko arayakomera ibyo ariko arakora atari byo urabyumva muri ico gihe rero akenshi birangira amenetse biraza kuba ngombwa ko biza kuba ngombwa kubera iki kugira ushika aho hantu ushitse abo bantu uri kurajya umutima abo bantu usuzugura abo bantu hutaza abantu unyaga ivyabo abantu toteza nibo bakubereye ingazi yo gushika iyo hejuru aho hejuru uri mu bushorishori umunsi bafashe amaboko yabo bakakurekura igihe cyawe kigeze ntawe uzogusama uzova hejuru urindi muke wibirindure gushika hasi pa uravyumva ko kano niko ucumeneka mu yindi mvugo rero amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast twizere ko mumeze neza cyane abari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu abari mu gihugu cy'u Rwanda abari muri DRC abari muri Amerika n'abari Australia ndetse na Europe mwese ndabashimire cyane turi kumwe namwe muri kano kanya ariko kandi turi kumwe n'umutumire wacu n'umwana w'Imana Apotre Isidore Mbayahaga nongeye kubakira kuri no episode yacu novuga ko ari special nanye nongeye kubakengurukira ko mwagarutse ngo tuganire ngome hama ndamutse n'abari kwadukurikirana bari ku migabane itandukanye hariho baturaba ari mwijoro reka tubifuze ijoro ryiza kandi tubahe na mwiriwe ngome hari naho bukerero turemeshe naho budakeye neza bamenye yuko ibihe bihibindi nija muri komeye uyu munsi utameze neza jaza ashobora kuzoba ameze neza Apotre iryo banga kugira ngo abantu baritahure ni bake bashobora kuritahura ku bwanyu mubona
byoba biva ku kina imyizerere canke harimo ikindi kibazo? Mbo hari abantu baremye mu kwihebura, hari abantu babigishwa babi, abanyeshuri babi. Yego. Kuko mu bisanzwe yaba abantu bose baba bocitse abanyeshuri bakareka umwigisha yitwa isi akatwigisha. Yego. Isi imaze kutwereka byinshi. Aho abari hejuru ejo mu gitondo bisanga bari hasi, abari hasi bari hejuru. Aho umuntu usanga umunsi yajyamye ahiriwe, baca mu gitondo akisanga mu bakene, uwaraye mu bakene akabyuka ari umukire. Yego. Ibyo ni ibintu kenshi isi igenda itwigisha, mugabo hanini ugasanga abantu bategeza kwigira kuri yo. Yego. Ibyigwa bahabwa nayo ntibabifata nka neza. Mu yindi mvugo rero aho byiriwe seho birara. Yego. Ibintu byose kujya ibirenge bitagira imbere rimwe n'imigisha ku bantu niko bimeze. Ibyago ntawe bibonera, ahubwo ntibishikira iwabo w'abantu rimwe. Yego. Oya, bigira aho biri ejo bikazimuka. Yego. Umugisha ni kwa kundi nyene, ugira aho ugeze ejo ukazimuka. Ikiba gihambaye ni kimwe, nuko abantu bakira ibihe uko bibaje ko mugaye ibihe ntibibamara kwizera, bakamenya bati uno munsi ni jewe. Iyo muri Bibiliya yavuze ijambo ryiza cyane. Yego. Yavuze ngo igiti naho coba cyatemwe ngo ariko imizi yaco igishoreye mu butaka haracari ibyizigiro ko umunsi imvura yaguye kizokongera kikanaga. Rero umuntu nubwo ari mu bihe bibi akaba azi mugabo ko hariho Imana, ukwizera niyo mizi ni kugume mu Mana. Igihe Imana yabishatse ico giti kizongera kandi icyo maze kubona rero igiti cyatemwe iyo kisubiye kunaga ikinaga ari kimwe. Oya, ahari igiti kimwe hamera ingundu y'ibiti. Urumva ingundu y'ibiti. Rero burya Imana ntawe yanka, ntawe ipendereya. Imana twese iradukunda, ifitiye ibihe byiza kandi mwese yabimubikiye. Ariko kuko Imana ari Imana nyene ntereka no kuducisha mu bigeragezo kugira ngo yerekane ukwizera kwacu aho tugeze, kandi tuzomenye n'igihe byakunze ko atari ubuhizi bwacu, atari amashuri no kuvuka heza, byakozwe n'Imana. Apotre, ako kantu kumenga gatumye niyumvira byinshi mu buryo twobidetaya. Byakozwe n'Imana, kuburi Apotre umunsi byakozwe n'Imana cyane. Haraho ubwa mbere nk'ubu wavuga ati mbega nzovuga ubutumwa imbere y'abantu byarigeze nko kubaho nko kuri wewe? Biragoye kuko igituma abantu benshi bibagira bakagira n'ubwibone, kandi ingwara y'ubwibone burya ni virus iva kuri sekibi Satani. Mu bisanga abantu kenshi baribagira amatanguriro yabo. Yego. Hari umuntu yiruka yashika haruhuka akibagira icamwirukana. Ako kantu gashatse kuvuga iki Apotre? Impwemu zimaze kumusubira mu nda, umuti umaze gusubira mu kibanza, akibagira ko mu kanya yari ariruka ahunga. Rero abantu ingorane bafise nukutigera basubira kwibuka aho barejo. Bagashira amaso uyu munsi bagacabona ko nejo ari uburenganzira bwaho. Nta muntu agira titre de propriété y'igihe kizoza. Oya. Titre de propriété y'igihe kizoza nta numwe ayifise. Nta numwe. Kuko ni benshi tumaze kubona bikubita ku gituza. Igihe cyabo bakaba barakomeye, bakaba baratunze, bajya icyo bashatse, bajya aho bashaka. Donc bafise ububasha ku bantu nkabo. Muga bwaca mu gitondo bikaguruka. Ejo mu gitondo bakisanga ari abantu basanzwe. Muri ico gihe rero nimba uri nyakubaha uwo munsi si uburenganzira bwawe uvuga uti genda bifitiye titre de propriété. Oya, ni igihe cyawe Imana yaguhaye. Bibiliya itubwira ngo amafaranga yoyo hajya bayatunge babizi ngo hari igihe yambara amababa akiguruka. Urumva rero ubu umuntu afise amafaranga atangura agira amakenga ati oya ntiyogira amakenga, yosaba Imana ubwenge bwo kumenya amafaranga ingana ayakoresha. Kuko mu bisanzwe ejo ibyo uzokwamura ejo ubibiba uyu munsi. Ubutunzi bwawe kubera imbuto yo kubiba ingene uzorengana mu gihe c'ejo. Kuko uno munsi uhaye nawe azoguha ejo. Kuko udafise uyu munsi ntari kondane
yo kuba muri ibyo bihe ibihe bidashira. byose Oya oya Imana yamubikiye ikindi gihe cyo tuma ijambo rivuga ngo terera injya ku mazi ntuzi iyo muzohurira. Iryo jambo riri muri Bibiliya. ufani nko gutera injya ku mazi nko bishaka kuvuga ngo ineza ntihomba, nihomba gira neza wigendere. Iyo muzohurira ntahuzi nimbere naho rero ya ni apotre Isidore Mbayahaga. Rero mu gihe duhuye nifuza kuganira nawe mu bintu byinshi, ariko haraho duhura nkumva menga nogaruka no mu bindi ntatekereje ko cyane bivanye nuko amavuta ufise. Reka mvuga ati amavuta ufise nukuri biragaragara ko uruwo kuyagira abantu, uruwo gufasha abantu, kandi udafatiye ngo kuba Kristo, ngo kuba Islam, udafatiye ngo kuba Buddhist, bose mbona wo bayagira. Jewe sinakurikiye idini na rimwe mu buzima bwanje, kandi umuntu wese yakurikiye idini yafata inzira idashika yarayobye. Umuntu akurikira Imana. Ntukihatire kumenya imigenzo y'idini, ni wihatire kumenya icyo Imana igushakako. Kuko benshi byabateye kwirema mu macakubiri, ugasanga hari amacakubiri afatiye ku madini, ndetse mu bihugu bimwe bimwe byinshi bakanagwana bakicana bazira imyizerere gusa. Ariko abantu bazi ubwenge bagomba kumenya Imana ni imwe, n'ijuru ni rimwe. Inzira zo gushikayo rero zirazwi, no gukora iby'Imana igushaka. Burya Bibiliya bivuga neza cyane, nibaza ko no muri Korowani birimo. Abantu bagomba kumenya definition cyangwa Imana no kuvuga iki, Imana ni iki. Ariko akajambo nakunze havuga ngo Imana n'urukundo. Point. Akaburungu kari nta kirengako. Hariko akaburungu. Imana n'urukundo. Mu yindi mvugo ku rukundo hacashamikako bya bindi bikorwa byiza byose Imana ishaka. Icyo ukoze cyose ugikorana urukundo. Kuko hari abantu bafasha abandi atari mu rukundo, ari mu gasuzuguro n'ubwiyemezi, cyangwa avuga ati uyu muntu arangura namveko. Urumva icyo kintu ubukoze kibaye imfa gusa mu maso y'Imana. Nimba ubabariye umuntu ku cyaha yagukoreye, mubabarire mugabo mu rukundo. Wumve ko naho yagukoshereje umuhaye imbabazi kubera ukunda. Urabyumva? Nimba umuntu umubwiye ijambo ryo kumuhanura ari mu ngeso mbi cyangwa ari mu cyaha kimeze gute, ntumucire urubanza ngo umwereke ko ari ikintu kibi, uwo muntu adakwiye kuhabwa agaciro. Muhanurane urukundo. Icyo gihe aranabyumva. Rero nicyo gituma nakubwira ngo idini iryo ari ryo ryose wozamo, uko uba usenga kose, urukundo. Amadini ari mu isi ntagira uko angana. Mugabo Imana, idini ryose ntibivuze Imana yaryo ngo tuvuge ngo hari amajuru angana n'ayo madini ari mu isi. Ijuru ni rimwe. Nimba Imana ivuga urukundo, Bibiliya iravuze avuga mu gitabo cya Yakobo, yavuze ngo idini nyakuri ritagira agasembwa n'amarabaga imbere y'Imana, ngo ni idini rifasha imfubyi n'abapfakazi, ngo rikegera abakene rikabakenura mu byo bakenye. Iryo sefini biraheze. Ya maperasiyo yo kuvuga ngo twebwe ngo turaba mizirima b'abasunita abandi b'abashite, ibyo ni afere zanyu. Urabyumva? Twe turaba Kristo b'abaprotesta, natwe turabangirikane, natwe turaba meto, turaba abaventusi, turabatemwe, turi iki. Ibyo ni ibintu byanyu by'abantu. Icyo Imana ibashakako kiri muri ijambo ry'Imana. Nasomye Bibiliya kuva mu Itanguriro gushika mu Byahishuriwe Yohana, nta dini na rimwe ajye yose yikomeza yigize za kabambi nta zina ryawe ryanditsemo. Ni n'amazina n'amaperasi n'amadoctrine y'abantu. Imyizerere yacu tuzosenga uku, twizera uku. Mugabe igihambaye nuko bose terminale bose kumana. Nicyo gituma rero jewe nta dini jembamwe. Kuko idini ni umwasi w'ubukristo. Apotre, reka kumbure ushire kumugaragara ibyo bintu. None ufise aho usengera kandi uri apotre. Uwandikiye ntuzi igitabo cy'Abaheburayo yavuze ngo abizera ngo bazoze baraba ngo igihugu genda cigira imbere, bakoranira hamwe bagasenga. Yijya ni sare n'inzu yubatswe n'abantu, ni bya bindi ntuze babesha ngo iyi ni ingoro y'Imana. Bakakwereka umusigiti canke bakakwereka ikatedrale cyangwa bakakwereka imisiyoni ahantu. Wapi?
isima yubatse ishengero niyo yubatse boîte de nuit. Iyo sima yubaka umusigiti canke kanaka niyo bubakisha ku mpanda bubaka imva z'abapfuye. Bijya nta tandukaniro ririmo. Oya. Itafari twaguriye hamwe twese. Abaje kubaka kabare nabo bakishengero. Amatafari tugurira hamwe. Amabati ngaha muri Aziatique canke muri za Superbata bazikora. Nta bati rero bavuga ngo iryakorewe kusakara isengero. Ino izosakara inzu isanzwe, izosakara ubunywero, izosakara boîte de nuit. Oya. Igihe Imana Mose ni Abraham ngo bayubakira na David. Yavuze ati murakoze. Ariko nta nyubako yubatswe n'abantu je no kwiramo. Oya. Ariko ishengero nshaka ahantu noba nkumva nkwiwe nguwe neza ni muri wewe mu mutima wawe mu muntu niho ari urusengero rw'Imana urabyumva n'ahandi hoho ni biti tukoresha amakoma sivyo n'amatafari n'ubudongo n'isima n'ifera biva muri Tirikibini mu Bushinwa na hehe igeze ngoro y'Imana. Oya ingoro y'Imana ni mu muntu umutima w'umuntu. Ubwo mwica hajya naho duhurira n'amakoraniro naho mu izuba ryatse ntitume nagahanga imvura iguye ntitunyagirwe nico gituma tujya hajya gusa mesino ishengero ryawe ingoro ya Mpwemu w'Imana ni mu muntu. Urakoze cyane rero Apotre. Aho nanyuzwe n'abandi banyugwa ngo twengo dufise urusengero rwiza ubwo bakishya amakaro reka nakubwira je nagiye New York muri 2012 2012 nari mfise nari nkeneye kubona ishengero rya Shitani ririyo icapa kiriho kivuga Shitani muri Amerika. Yes, Satan's temple. Satan's temple. Uzoshaka no kuri Google urabe uzobaza kwereka. Uravye. Iyo ngoro ya Shetani y'abasenga Shetani ngene yubatse. Ntayogereranya muri izi dufise nga. Oya. Yubakije ibintu byishingira n'inzahabu gusa. Yaba ubwiza bw'urusengero rero. Ariko bwerekana dogre canke ubunye bwo kwemera abantu batunze. Satani yoturusha. Satani yoturusha kubera ni wafise ni shengero ryiza. Yego. Nguko abaryubaka iryo kwa Satani benshi badanaza urumogi abandi badanaza ibihimba by'abantu biba bakaja kubaga abana canke bakabatwara amafyigo abandi bacuruza indaya abandi bakora iki nivyo. Ntihagire umuhazorabira ubwiza bw'Imana mu bwiza bw'urusengero basengamo. Oya. Wazorabire ngo ubwiza bw'Imana bugaragarira mu rusengero ruboneka ko bakuru benshi n'abatunzi benshi. Oya. Kuba imiduga iparitse imbere y'urusengero ari myinshi cyo cyerekana ngo ishengero niryo rikomeye. Oya. Imitima y'abasengerayo. Naho nibyo karakano gakomeye cyane ko kugarukako ariko gusa unyemerere ndashime kwanza kuri kino kiyagubanije kumpa ngira ngo abantu bari mu madini ivyo tugiye kuganira n'abari hirya no hino baraza gutahura nikimenya amenya we turiko turaganira uri mu mizirima ndi mu mizirima nawe witwa ntuzi Suleiman Ico ntigikwiye yego nisawa ahubwo abantu baratangara nyene gute Apotre no mu bizirima bahuza baganira je narabohotse naramenye ukuri nyemerera rero hariho abantu usanga bahuye n'umuntu badasenga hamwe tubona nk'ubu wowe iyo winjira haryo naraboshwe n'idini ry'igipantekote mba natanga ukemeya toka Shitani kwa jina la Yesu yego toka Shitani kwa jina la Yesu uko bazi yuko mu mizirima urumva bararoga afise jini afise iki mugabo ukiyumvira none je konza abarozi benshi baruguru abapfumu benshi nzi kumenga basenga muri Gatolika abandi bagasenga mu bamizirima muri ya madini y'abaporoti za Anglikani za Methodist reka ndakubwira Satani nta nahamwe afise abagenti nta namwe adafise abagenti nta nahamwe Imana idafise abantu bayo yego mu bamizirima harimo abantu b'Imana yego kandi bakora ivyo Imana ishaka mu bakatolika barimo muri aya madini yacu yandi barimo mugabo n'abakorera Shetani nabo barimo hose barimo no mu muryango w'umuntu bose ntibashobora kuba kumwe
ushaka umuryango w'abagira neza abantu bakundana gute haravamo igikashi kimwe hamwe n'abanyamuryango barabura ngo ati iki cyavutse ati yo yavutse uyu nunakomoka ati uyu nukwa ukarondera isano y'umuryango w'iwabo nawe ukaribura sibyo mwini mvugo rero abeza bari hose n'ababi bari hose Imana rero ico gituma yavuze ati jewe nzigosorera abaza mu ijuru n'abakoresha tane baje mu muriro nta muntu numwe yahamagare gucira urubanza uwundi oya ikiri muri wewe Imana irakiza sivyo kandi uko Bibiliya wewe sinzi ko ubu bakoresha Korowani Bibiliya ivuga yuko umunsi yaje nta dini azohamagara uwo ni Jezi nta dini azohamagara ngo amahanga yose abavuga indimi zose abava mu moko yose arundi imbere yiwe bose niho bazobakoraniye ngo azobazanye n'abamarayika cyo babwira ati ndobanurira abeza mu babi abeza jana iburyo sibi intama z'Imana zitahire mu ijuru ababi nabo Gehinomu moto chini hariya muri Gehinomu uravyumva nuko bimeze naye hani muri iki gihe kandi kigoye rero nasanze mu bantu batazobona Imana bazoje mu rudahera harimo n'abajya bambara imyambaro bahagarara imbere bitwa abakozi b'Imana bahagarara imbere y'abandi bigisha vraiment mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo mu gice cy'indwi bari birimo ngo amaze kushikana abantu mu ijuru bakoze neza ngo harabazododora urugi gugaye avuga ati none twebwe ntimwatumenyere abo kandi baza bari muri babandi bibigisha avuga ati jewe ni musenyeri je ntuzi ko navuga ubutumwa bwiza kandi mu izina ryawe ubundi avuga ati je nari profete naravugishwa mu izina ryawe ubundi atega jewe urabizi yuko nakora ibitangaza kandi mu izina ryawe hari ijambo ryanditsemwe aho hantu ngo azobitegereza hanyuma ngo abajinjibure ngo ababwire ngo mva imbere mwabakora ibizirano kuko sinigeze kubamenya no kuvuga bakora ibizira yavuze ngo abirirwa bava ngo mwami so bazobona ubwami bw'Imana burya Imana ntizoraba ibyo umuntu yavuze ibyo yitiririye azora ibikorwa umuntu yakoze ibyo birandikwa nibyo rero kuvuga ngo ushaka kuvuga yuko uri gitangaza uri nyene ubutagatifu bwose uhambaye urafise ububasha wahawe n'abantu mugaba imbere y'Imana uzobajije uzobazwa ibyo wakoze twese ku rugero rumwe kandi twese kabisa tuza turi chini ya ulinzi ico gihe nta chef oya nta musenyeri nta papa nta pasitore nta revera nta ukubura isengero nta ugira gute bajya bose turi ngaho ku rwego rumwe benshi bazotangara rero babonye hari umuntu atigeze amenyekana mu rusengero yakubura isengero akoza intebe agahanagura iki asuzuguritse ahamagawe mu zambere avuga ati wewe wagende mu bugororotsi nguragwe ubwami bw'Imana babandi bati namwe hariya muri Gehinomu kubera biragoye urakoze cyane apotre ukurikira Imana mureke gukurikira amadini yego dukurikira Imana tuteye gukurikira amadini ni naho ngiye guhera ikiyago cacu mujyo kiyaguye cyane rero no munsi nifuje ko tuganira nk'umuntu yamaze kugira icyo atahura kwinosi dufatiye ku bumenyi ufise je hari naho bintangaza byo tiko turaganira usanga umurongo muri Bibiliya uvuga uvuga ati biranditse hana ukavuga n'amajambo arimo biriya bintu n'impano ntabwo ari ibintu bisanzwe rero nifuje ko tuvyagura mu buryo bwagutse uyu munsi isirikira hinduka ihindukana abantu twese mu makategori atandukanye hariho abavuga butumwa hariho abakozi b'amareta hariho abaririmbyi hariho aba influencer babandi bazwi byamamare abastar hariho n'abavyeyi hariho ugwaruka hariho n'abarezi uyu munsi rero turiko turabona isigenda ihinduka umunsi ku wundi icerekezo cawe n'icerekezo ca naka bikubira genda binyurana wewe nk'umuvuga butumwa nk'umuntu amaze kubona umusima misigeze ko naho yifuza ko yozogera urabona icerekezo ari kihe ga apotre imbere ko tukwera ku makategori atandukanye kuko hari umutegetsi no munsi aho nyoro uwundi mugabo agashobora kuba hari impamvu yumutera kubera igiharimo ariko kandi hari n'undi aho nyogwa nawe akakiheba bibanye n'igiharimo fasha rero unyereke ukuri kurabona inosi hanyuma tuzegera kuri kategori imwe tuvyagure
iyi si yego uyiravye neza igeze hari indimuka igeze hari indimuka kabisa gute rero kubera yego iyi si uravye ibintu birimwo no munsi hari ibyo urabisha amaso ukabona umenga ni vyiza birakayangana yego mugabo ugiye kuraba mu mitima y'abantu bayirimwo myinshi yuzuye intimba yuzuye agahinda yuzuye umubabaro abandi bariyahura bakiyahuza ibitwa ngo nibibanezera mugabo ari ugucanganyikirwa ikibazo ni ikihe isi yatunze ibindi bintu byose byitwa iminyenga mugabo byo gusambura abantu ariko hari ubukene ifise ifise ubukene bw'urukundo ubukene bw'urukundo urukundo rwaraheze dogiraho rero urukundo rwaraheze rutuma isi ihinduka sibyo kugiye kuraba urukundo rw'ubu ntago mu miryango nta ruhari umuntu yokwankanye n'abantu bugahinga nibisanzwe ibyo twara mugabo ugiye kuraba uno munsi ibivyimba biri mu mitima y'abantu vyanse gukira ibikomere vyakomeretse bikagukira uno munsi biri infecté bifise amashira mu mitima y'abantu ugiye kuraba ayo bateye n'abantu ba hafi nabo umuryango hari abagabo benshi ariko bicwa n'amavesi kubera abagore babo hari abagore bagwara bagasara mu mutwe kubera intimba n'akabonge baterwa n'abagabo babo uno munsi ugiye kuraba ingumba irarira kubera itigeze ironka umwana mugabo uno munsi ugasanga ingumba irarushwa amarira n'umuvyeyi yavyaye akarira kubera agahinda n'umubabaro aterwa n'abo yavyaye aterwa n'abana ukiyumvira uti none muri iyi si ukaraba umukire wamubona mu kiduga ciza mu modoka nziza ukamubwira uti uwundi we yarahiriwe atemeze neza mugabo mu yindi mvugo ari ku mfiro kuko mu mwanya muto barakubwira ngo umutima wahagaze ariko aragenda uri ngurane ugasanga abari mu makaro meza abari mu nzu yuzuye inyama yuzuye ubufu yuzuye ibiharage n'iki inzu y'amafirigo sivyo bararira yega mosoze bayakorera ku makaroda si no ku matapi meza ugasanga uri mu kazu k'akaruri yikeneye nawe ararira ariko nagenda kubwira ujya mosoze yose nama nta urira anezerewe bose barira bababaye yego reka nakubwire umukene ararira kubera yabuze cyaje yabuze icyo yambara ararira yabuze ingene yivuza yabuze ingene agaciro mu bandi yabuze agaciro muri sosiyete mu bandi arasuzuguritse nta jambo ryiwe ukuri k'umukire ntiguca urubanza ibyo turabizi niwo mugani urabyumva umugabo n'umukire nawe ararira reka nabire ingene si yabaye mbi umukire arishima akavuga ati ndaronse ubutunzi mfise amafaranga mfise n'icyubahiro kuko amafaranga ni power n'umusore bamwita Mutama afise amafaranga yaronse ibifaranga birunze kuri konte uruzu rwiza yagujuje ikiduga ciza yaguze indya ziruzuye inzu ingwara igakiza ati pa umviriza ingwara z'abakire umviriza wewe urabujijwe kurya inyama ubujijwe kurya amavuta nta sukari uzonywa umunyu umurete nturya igitego cyawe kiragwaye kubwira izo mvo zose kirabujijwe nuko wabira umugore uzoca upfa ni ukuvuga abirabishije amaso gusa byateza kumunezera mugabo urupfu rubyitambitse imbere agaca atinya akagumaho hakaba n'umukene nawe yisonzeye afise gurapeti kubera naho mukarangira kariyeri yuzirye we mundi we nta kibazo mvuga ati nta nakibe muganga yomubuza byose yobirya ati byose uravyemerewe muga bose barabibuze umukire n'umukene bose baraburaye umukene yabibuze umukire arabifise mugo ntafise ndabona buraye ko bari mu bujije urabyumva ugasha wibuti none muri iyi si umuhigwe ninde kuko icyo umukene ashaka gifise umukire kandi ntacashikira icyo umukire nawe yifuza imana yagihaye umukene yaba apeti igugwa boyiguze ntigugwa amafaranga sibyo yaba itiro rigugwa amafaranga boyatanze bagasinzira neza mugo ntirigugwa amafaranga
umuntu ahagura igitanda c'imiliyoni 10 yego gikoze mu menyo y'inzovu yego gitatse utubuyenge icyumba kiri klimatize ibintu byose haramota umugabo akarara ashinze agakomokomo inyombi zikavuga wakibari kavuga ijisho ritarafatana n'irindi wakibari kavuga urabyo ariko ubukene yirariye ku kirago sivyo yarari injya yahekenye bibisi yari ibikanye yafashe ibishushe arapoperanya ibirayi n'ibitarayi amavuka n'imyumbati sivyo agace yiryamira ku mukeka harimo imbaragasa canke ibihere inda ntiyifutse ntiyoze mwijoro ngo yisiga amavuta agatangura kugona sizere atangorane nimwe mu gitondo abantu bakamucaka bavuga ati vy'ukwega bwakeye we yariroza kandi yaraye hanze none byo wumva rero isi rero ahantu imeze umuhigwe niwamenye Imana gusa niwamenye Imana nta wundi kuko umunyamafaranga aragorwa yafise bakagwanira mu mafaranga n'umunyacubahiro arashobora kugorwa kandi icubahiro agifise yego ukararuraganya kandi uri nyakubahwa gaca mu gitondo ukisiga utuvuto ukaja ku biro abatazi uko waraye batigira amahoro nyakubahwa ndageze bwakeye inkoro bagakubita hasi muga ntibazayo waraye ubwoba makuba ufisa ingana ngana nuko bimeze isi rero aho igeze ico kintu citwa urukundo catumye abantu bagenda nabi umuntu ahigira umuntu yo kwizera yizera nde umuntu yoganyira nde umuntu bimugoye yobiyagira nde kata rukundo ruhari wewe uja hoganyira utagukunda aho kugufasha umuhaye amakuru acacika insabirizi atangure kwamamaza ibyawe kandi burya umuntu agowe akabimenya wenyene burya biragendeka uzi ugowe ugacika ikiyago mu masaro y'abantu bose muri societe abantu bose bakabimenya hamwe bari mu nama yo gutabara uvuga uti iyo mvuma ndabihora yetuma nihorera nkagorwa jenyene mu yindi mvugo rero turakeneraniye twese namambwira ngo abakene ntibakidogera abakire ngo ntibabeho abakire barakabaho n'abakene barakenewe kuko ubwa mbere umukene akeneye wasaba akazi sibyo umukire nawe afise byinshi akora arakeneye abaha akazi babimukorera twese turakeneraniye ariko tukibuka ko twese amaherezo ku mpanda ndabona yabisi ifise amahoro nk'ari mu itongo ry'abapfuye sentare ziba zarugaye inyamira amabiri ntiziba zikora oya byo by'icyo kintu nice ugiye kuraba ahantu honyine mu isi hasigaye amahoro hagasigara ubwumvikane aho abantu ata muntu n'umwe abanira nabo umugenzi ni mu itongo ry'abapfuye hajya nta ngorane nta uvuga ngo uri kurambanira nabi kano kuri cyo gituma tasentare bashirayo nta kiwopeji kibayo nta uvuga ngo yarengereye ubundi yashinguye akarimbi nta uvuze radio cyane ngo abuzundi kuryama urabyumva sibyo nta ukankamira ubundi ngo avuga ati umukire n'umukene wari nyakubahwa n'uwarasanzwe ari mutoya aciye bugufi hariya barabana bigakunda bikemera duce bugufi rero muri rero byiza umuntu akwiye kumenya nta gifise ntango na kimwe kitagira n'iherezo urakoze cyane ngira ngo unyemereye kutangura ikiyago cyanje mu buryo bwagutse tugende ku bantu bamwe tugende cyangwa se ku migwi imwe uyu munsi ndi ndongozi uyu munsi ndi umukozi wa naka uyu munsi hari urwego jewe ndimwo dufate mu buzima busanzwe ndi shefu nkwiye gukora gute kugira ngo kumbure ya sirikira dutwara baba nditiko turirengagiza bya bindi tiko turakora bitajanye tuhave twibuka yuko hari byo dukwiye gukora no gukora gute rero cyangwa se aba bantu bitwo kwitwara gute abo barongozi babandi ndabona igihambaye suku umushefu igihambaye nuko yitwa ko ari shefu akwiye kumenya impamvu ari shefu niyi nuko yatowe mu bandi ngirango cyangwa se hariho impamvu ugomba kumenya yeske je natoranijwe kugira mbe shefu kubera iki abantoye kuko nzi yuko ari Imana ibitegeka yeske banyiteze ku iki ndiki
sivyo nari kugenda urumva kugenda uyoza ngo uri shefu ugacugira kugira bose babimenye nuko woca ugwiza ibiro by'akagaye by'agasuzuguro ubona abantu bose n'utakuza bavuga ati ujya n'indarenga yego hari n'abantu ahuma mukabira ngo je urazi iwo ndiwe je urazi ico ndico iyo ni n'ingwara igezweho ndayite kari igezweho iyo ni kuri beshi n'akamango kabi cyane mu yindi mvugo ugomba kumenya uti kugira mbe umutware kugira mbe umuntu arongoye abandi kugira mbe mukuru mu bandi si initiative yanje n'ubuntu bw'Imana kuko Imana mu kugirira neza ihanga mu kugirira neza societe no mu kurema umuryango yashizemo umushefu yashizemo umurongozi ukwiye kunuti none responsibility inshingano ivyo barindiriye ku mushefu nibiki kuko hari umuntu yitwa izina ry'ubushefu rikazorinda rimuvako ari izina gusa mugabo atabikorwa by'ubushefu byamugaragayeko reka tugende ngaho nyene ubitwereke umushefu bamurindiriye kwiki kuko urumva umushefu d'abord umuntu yatoye kurongora abandi akwiye kumenya ko ategeza kwambara imyambaro y'abajya abantu bose arongoye akishira mu kibanza cyabo empathy avoir de l'empathie kwishira mu kibanza cyabo kugira ngo umusonga wujya mu ntajya kugana wumve wumve kuko wewe wabaye ndayahundu ni ukuvuga bakene bazokurondera abagwanye bazokurondera abarenganijwe bazokurondera wewe ugomba kumenya muri aba ngomba kumera gute umukene cyo gituma banga umutware ntavukana oya nta kivukano kiba kuko umutwara agomba kuba mukuru mugabo avuye mu bangana le premier parmi les égaux nico gituma burya umuntu akwiye kumenya ati mbe none ko je mbaye mukuru nkasumba naka kandi mu ishuri yarandusha ubwenge n'umuryango mvukamwo si wo mukuru uravye wabo niwe wari wifashe mbega naka kumenga n'ibintu banjeje yabindusha jewe mpiswemo gute kugira abije mba chef iyo umaze kugira icyo kintu ugira umutima wo guca bugufi ukagenda ukabwira Imana uti Imana iki ndabona ko ari igikorwa cyawe wakoze sivyo wibuke Salomo yabaye umwami ikintu cya mbere yakoze yagiye gupfukama imbere y'Imana kugira ngo Imana imuhishurire imuhe n'ubushobozi bwo kuzoba umwami w'ikimazi agira ikimazi amarira abandi kubera yari afise ihanga ry'abantu bakunda gutata no kuburana urabyumva Salomo yagiye imbere y'Imana Imana iratangara aho abandi baza bayisaba icubahiro n'igitinyira abantu bamutinya bamwubahe babone kundi umutware nyene aronka ubutunzi ari umuntu akomeye Salomo yaciye imbere y'Imana avuga ati Imana ndaciye bugufi Imana iramwitegereza bati Salomo wewe nsaba ikintu ushaka cyose ndakiguha mu bisanzwe cyari ikintu cya piège wari umutego uko Imana ikubwiye ati saba icyo ushaka aregashe wewe usaba iki cye mu bintu bya mbere numva no yisaba uti bitongo rinini je numva no yisaba umutunzi sino yisaba kuronka amahoro nibi na biriya uranyumva mugabo Salomo aravuga ati jewe ndagusabye umpe ubwenge kugira ngo nzoshobore gucira imanza nziza iri hangu ndagije Imana iramwitegereza ati kutansabye amatungo utansabye n'icyubahiro n'igitinyiro ubwenge ndabuguhaye kandi n'ibyo utansabye navyo ndabiguhaye kuko burya umuntu atunze akaba afise n'ubwenge akaba umunyacyubahiro akaba afise n'ubwenge agira tamperamo ntahonyora ku bantu ntawatsitaza agomba icyo kintu yaronse kigirira ikimazi abandi rero nibaza yuko burya igihe gihambaye cyane nuko umuntu amenya ati kubera iki jewe ndi umurongozi w'abandi ibyo bintu arabimenye icyizere yo kironka gute mu bantu kugira nabo babone ko ari we rero ntiwivuga oya reka ibikorwa byawe kwikubita ko tuza ngo ni ndaka ngo jewe mwabonye ko nashitse aha oya
ivyo mu bisanzwe nta mutware yivuga neza. Oya, umutware avugwa n'ivyo akora. Ibikorwa vyiwe. Ibikorwa vyiwe biramuranga. Kuko je naze wawe gushengera. Nkakuzanira ikibazo. Nubwo ntotahana inyishu. Ukanyakira neza. Ha mukanyereka ko ntari mukuri. Kandi nkasanga koko. Naribeshe. Nsubira inyuma mvuga ati yewe. Burya rero turafise umutware. Turafise umutware. Yego. Ndavye ingene yanyakiriye. Niwe twari dukeneye. Ndaraba impanuro yampaye. Nizo zari zikenewe. Burya rero ibintu byo kugira ngo wiyamamaze uvuga uti je mu ndabe nije nkora ibi na biriya ntacyo bivuze nta nico bimaze kuko ivyo ukora vyonyene ni icapa kimaritse ahantu hose. Abantu barabibona. Ni vyiza rero woreka imirimo ikavuga gusumba amajambo. Reka ntiwivuge. Reka ivyo ukora bizokuvuga. Ivyo ukora bizokuvuga. Nyemerera ngaho rero hari nk'umutware cyangwa se umurongozi w'abandi bantu wihanga kanaka uyu munsi ariko aradukurikira cyangwa se aravuga ati apotre ubutumwa bwiwe ndiko ndabwumva. Akaba yarasanzwe afise ubwo bwibone, yarasanzwe afise igikenye, yarasanzwe afise umukazo, wanagomba ugasanga bamwe abari hejuru iwe ntibabimenya. Ahubwo ugasanga abari hariya hasi barabibona ntibanafise naho bo bijana naho bo bishikiriza. Uyu muntu ubutumwa bwiwe bwo bubohe babandi nabo bari kumwe nawe bari munsi yiwe bokora gute? Kuko rimwe na rimwe haraho usanga abantu bavuga bati ko yaturembyemwe ubwoba reka twibereho uko nyene bigende gute? Babane gute abo bantu rero yokora iki? Abantu bari munsi yiwe bokora gute? Reka mvuge nk'abataliyano biroma ego mena batobiroma mu Butaliyano uravyumva. Umuntu wese yibuke ko azopfa. Twibuka urupfu. Burya urupfu ruramanura ubwibone bw'abantu. Igituma mvuze ngo abataliyano kera haba intambara zo kuba expansion yo kuvuga ngo bafata iburere babwigarurire n'ibiki. Iyo umujenerali avuye ku rugamba rero akaza yarunesheje yafashe n'ahantu i Roma baramuha akaryo ko guca kuri stade bakamuha disikuru yo kuvuga ingene yarongoye urugamba, abantu bakamukomera amashi, amaradiyo akavuga, bakamuha umunsi mukuru, amateleviziyo akamwereka. Uravyumva, kurata ubutwari bwiwe n'ubuhizi bwiwe. Ariko muri uwo munsi hariho n'uwundi muntu bamushira inyuma amugendera hafi kugira ngo abonye dogre y'ubwibone igiye kuba ndende amusubize hasi. Hari akajambo bamubwira ngo memento mori. Memento mori. Bisigura ngo wibuke kuzopfa. Cabugufi. Memento mori. Iyo babonye ubwibone bugiye kuba burebure hariho umuntu acyasukamwe amazi mabisi ari nyuma yaguhuhira mu gutwi akavuga ati ibyo uri kuravuga byose wibuke kuzopfa. Ati naho ufise uburenganzira bwo kwiyemera ngaho umuntu gabanya. Zopfa. Rero byiza rero umuntu akwiye kumenya yuko burya nk'uko babivuze umuntu ashobora kuba yaratewe ubwoba abantu bose bakamutinya. Icyo avuze kubera bazi yuko yobagirira nabi kubera burorero barabufise bagahitamo bavuga ateka dukiza agatwe. Urumva abantu mukabana ari bamba barempore ari bahonyorerako ari bahwinyirako umuntu akavuga ati ndiyo ariko umutima ari no. Urumva musanga umuntu yatwenze kubera babimuhatiye yanakomye amashi menshi mugabo akayakoma babaye kandi azi yuko iwe ariko arayakomera ibyo ariko arakora atari byo. Urabyumva. Muri ico gihe rero hari igihe umuntu aca yibaza ngo abantu baramukunda abantu baramwemera. Kugukunda no gutinya n'ibintu bibiri bidasa. Kuko mu bisanzwe hariho umuntu ashobora kuba mu kibanza kanaka ugasanga nta muntu numwe yubaha kumuvugako. Sivyo? Yubaha kubahuka ngo amuvuguruze kuco yavuze. Mugabe cyo amera cyoco nubwo batabikoze ntibabiretse kubera batari kubivuga. Barakurindiriye. Cyagihe hari ikiganiro twakoze bivuga ati igihe hari igihe barakurindiriye. Uno munsi ntibashobora kuvuga baguteza iminsi ntawe ushobora kugukoma mu nkokora ivyuga byose ubona abategetse bakoma amashi mugabo barakurindiriye. Hari umuntu numvise avuga ngo ni mu nkomera amashi ugasanga avuga ati n'abahatuza no gukoma amashi bakanayakoma. Birazwi hari abantu naho yo kwasamura sare yose iteze gukoma amashi kandi umuntu akayakoma ku nguvu n'ubwoba
kore yibaza ati uri hafi yanje arabivuga abavuga ko ntakomye amashyi nako ati ndapfuye uwo muntu ko numva hambaye gusumba n'abakuru b'ibihugu benshi rero muri ico gihe uwo ntaba ari umurongozi aba ari umutegetsi wa wundi avuga ati ndavuze kora gira ico gihe rero bigira ingaruka mbi cyane kuko isi ndayigaruke ko yaba bari bazi ingene yigisha byinshi ntibaba bakibisubiramo kuko bakora amakosa yakozwe kera kandi bazi n'ingaruka zabaye yego n'umunsi hari abantu benshi tubona mu isi bigeze kuba bahambaye amazina yabo yambagwa n'abantu benshi yego ariko yibagiranye burundu ugomba kumenya uti none jewe ninde muntu yari ngaha ndi mbega byamugendeye gute ugize nk'izi nyifato ndiko ndagira amaherezo yiwe yabaye mbega umuryango wiwe warangije gute ivyabo bigeze wasanga uri kufata inyifato zizogira ingaruka mbi mu iherezo ry'ubutware bwawe zikagira ingaruka mbi zimeze nk'iz'umuvumo ku muryango wawe ubihagarika kare kabisa kwakira umuntu uciye bugufi kandi uri umutware biraguha iteka gusumba uko uwo mukankamira canke ukamwakira umujya umutima mushire mu kibanza umuha amahoro umwereke yuko yo kwisanzura kugira ngo ibyo afise abikubwire umutima udasimba sibyo ubona bati ibyo mvuga aranyica ibintu urumva igitsure kiri ngaho urumva arabinusura memento mori ni nka kujya kw'inka ugiye kuyikama kandi ukabanza kuyikubita nubwo yahora ivuruganya ukazana indobo zingahe nta n'igikombe irayamira kubera ubwoba rero nibaza yuko urumva bakwiye kubimenya ko hari abakozi b'Imana hari bibaza ngo abakozi b'Imana ngo nabo umasengero bavuga ngo ubwami bwose ubutware bwose butangwa n'Imana niyo yimika abami niyo yimura ikimika abami umuntu amaze kumenya ngo jewe si kubw'ubugombe bwanje si kubw'amashuri nize si kubwo abantu babishatse ahubwo harimo ikiganza c'Imana mugomba kutima ubutware bwanje ngomba kurongora abantu mu buryo uburongozi bwanje buzojana n'ubugombe bw'Imana kuri aba bantu apotre ndeka nshime kwanza ku icyo kintu utanze kuko hari nk'umuntu no munsi ari nka chef de quartier usanga muri quartier bose bavuga bati yo atikorako ameze uko ataciye ngaha ati mwamubonye ko aciye ngaha ati muhore bose gaca bahora nyumba 10 ugasanga nyumba 10 yarari umutima abantu bose baravuga ati nakaraciye ngaha ati mwamubonye wa wundi aza kuvyura abantu mu majoro uko nuko mbere wanagomba kujya abantu bari hejuru hari naho uzosanga bamwe bicisha bugufi bamwe mu ugasanga abandi bato batanahambaye gose nibo babaye abagara nk'amadendo nka za dendo reka nakubwiye burya bibabereye ikintu kandi bagikurikirane neza burya iyo umuntu ashize ingazi ngaha akaduga agashika hejuru agaca yibagira akamaro k'ingazi sibyo akaca yihenura akibagira ko umunsi umwe azokenera kumanuka kandi iyo ngazi nyene ariyo zomanukirako akenshi birangira amenetse biraza kuba ngombwa ko biza kuba ngombwa kubera iki kugira ushika aho hantu ushitse abo bantu uri kurarya umutima abo bantu usuzugura abo bantu hutaza abantu unyaga ivyabo abantu toteza nibo bakubereye ingazi yo gushika iyo hejuru aho hejuru uri mu bushorishori umunsi bafashe amaboko yabo bakakurekura igihe cyawe kigeze ntawe uzogusama uzova hejuru urindi muke wibirindure gushika hasi pa uravyumva ko kano niko ucumeneka mu yindi mvugo rero nizene kiyo nasomye ahantu ngo abantu benshi ngo iyo imvura ihise ntibasubira kwibuka akamaro k'umutaka wa mugani kandi warumye bafutse nibo wari bafutse ni byiza yuko kuko bajya abantu uvuze ngo chef de quartier cyangwa munaka chef de zone urumva n'umuntu nyene afise ubasha ugasanga bajya abantu yego baragutinye kubera reka nakubwire ntuze utara burya nta muntu akomera kibazo kubesha nta muntu akomeye kwisi nta muntu makomera
umuntu wese akomezwa n'itegeko voilà itegeko niryo rimukomeza icyo kintu ndiki kuzuye ngo bagutinye kubera ngo uri gitangaza batinya itegeko kuko riguha ububasha bwo kubaba hejuru imunsi itegeko ryimutse rikaja ku wundi we bazokubahuka reka uzorengana bagucire mu maso uravyumva kubera itegeko ryimukiye ku wundi mu yindi mvugo ujya mukene wirukanye ujya muntu afise ikibazo aho kumutunganiza ukamutoteza arazi y'ubutware bwawe buva ni ku Mana ashika apfukama akabwira biwe bose aya magorwa turimo nta kindi cyo yadukurako ngo turirire Imana tuyereke akarenganyo nakatugirira ukibaza yuko ayo marira ayo mosozi ayo maborogo yujya muryango utoteje bajya abantu uri kuragirira nabi imbere y'Imana bizijana ntibikunda bizogarukako cyo gituma ubona ubuye hari abantu babaye abatware babayeho ubuzima bwo kwinyegeza hari abantu babaye abatware no munsi babayeho ubuzima bwo kwinyegeza kubera uravye ibyo bakoze ntibubahuka gusakura mu bantu boja mu bantu iyo ni mibembe mugabo ni mibembe itari ku ntoke mugabo biza rero kuba umutware cyangwa kuba umuntu akomeye umuntu ahambaye nturi imbutiro banuye oya boca bugufi umuntu nk'abandi byiza womenya impamvu kabaza Imana utije kubera iki wampaye ibi bana kukabibima kuri kije mu muryango hari jewe ntunze kandi mama yatwonkeje amabere mwa twese twarezwe kumwe ahubwo nanavutse inyuma yabo egome jewe ntoranije kubera iki sivyo ivyo byose ukavyiga Imana ikakongorera kavuga ati ca bugufi nagombye ko rewe urupfunguzo rw'umugisha muri uyu muryango nabonye ko ari wewe irihanga urirongoye kubera ubusabane canke imigirane dufitaniye nawe niwe nokoresha kugira ngo aba bantu usange baratomokewe ibintu bakeneye ndabibahe ndabishishije kuri wewe mu muyoboro wawe nuko bimeze uri igikoresho c'Imana rero igikoresho gishobora kuba igikoresho ciza cyane ikaba igikoresho kibi urakoze cyane Apotre kumure abarongozi n'abarongo uno munsi bafise umwanya kuza kutuganiriza kwa kino kiyago cacu baciye muri commentaire nyemerera ngere kuri kino kintu ese burya nta bumenyi buke bwo waburimwe mwabo bantu je dirais côté intelligence ubye kuba taraba intellectuel umibyo umitahurire bw'ibibanza barimwe n'ivyo bari bigatuma bakora ivyo bintu ese aba bantu bafise ubwo bumenyi bofashika bo barongozi bo bwa mbere hoho uri kuravuga by'ubuintellectuel ibyo bitwara sivyo n'ubwenge dayera kubera mu ishuri ntibiga y'ubwenge mu ishuri bakura y'ubumenyi ukamenya siyansi ibiharuro shimi igifaransa ivyongereza ariko bibiri bivuga ngo itanguriro ry'ubwenge no kubaha uhoraho kubera hari urubanza rushobora gucibwa n'umuntu atize kandi umuntu yize rwamunaniye sivyo ubwenge rero butangwa n'Imana kandi uzurabe burya n'abantu bize iyo bagiye kuba mu bibanza bikomakomeye ubitegereje neza hariho ubundi bwenge usanga baronse burenge bwahora bafise ukamenya uti birera ibi n'Imana yabahaye hari izindi ngabire ziba mu mutware asigara ndabona Imana imuhindurira amaso yo kubona ibintu ikamuhindurira umutima n'ubwenge n'ubwonko igahindura ku buryo umuntu asigaye atahura ibintu gusumba uko yabitahura kera ubwa mbere kavuga ati none yasubiye mu ishuri ati nakasigaye aciye ubwenge bwose bijya sivyo ahubwo ni muri kigwa ry'Imana Imana ikamurikira ubwonko bw'umurongozi ikamurikira umutima w'umurongozi ikamurikira amaso aho abandi bantu babona ingorane ukahabona inyishu ukabona opportunity noneho na rwa rubanza usa no kumenga wari rugoye waje kuruca abantu bakavuga ati ubu bwenge bukuye ndaguhakarura kuri nk'ibavyiyumviriye gute Salomo urabona abantu bapfuye umwana abagore babiri sivyo urabyibuka urumva umwe arapfa mugabo apfuye aca yiba umugore w'uwundi umwana w'uwundi mugore bagiye kuburana baburana abatwari bafise ubwenge bwinshi hanyuma Salomo aravuga ati okay ubwo muri babiri mukaba muburana mupfa umwana umwe jewe umuti ndawutoye ngara afise ugira ati ndabereye Yerema nyina w'umwana wari we
nibanzanira inkota eh uyu mwana ndamutemera hagati tikarabaye umwe aratwara igice ubundi atwara ikindi utari nyina w'umwana ngo rubanza rurushimye tugo niko ati sawa trebye tikora ibyo nyene tugaburire tumutware ibipande mugabo nyina w'umwana abona ati umwana wanje agiye gupfa oya aravuga ati mwami ntimumuteme hakwa wera mumuha mutwara ndahevye nta Salomo aravuga ati nyina w'umwana mubonye twara umwana wawe wa wundi yemeye ko bica umwana bamugabura baba barabonye ko ari injyanye yego urumva rero hariho ibintu abantu bakwiye kumenya yuko iyo Imana ihaye umuntu ikamushyira hejuru hari ubundi bwenge hari izindi ngabirano Imana imuha hari izindi ngabirano Imana imuha ni Apotre Isidore Mbayahaga tiko tuganira ku buzima busanzwe ntidufatiye ku bibanza mwicayemo canke se kubo muri abavuga butumwa canke abarimu canke abategetsi kanaka ntitwavuze minister ntitwavuze deje kanaka canke se tuvuge ngo umuntu ibyo ni kwisi yose ni kwisi yose twibereye nyene mu byo mu buzima busanzwe uko biri kose wari wese ariko ariyumva ahari hari aho ngeze rero nipfuje ko umfasha kumbure kugira ngo nabandi bashobore kubitahura mu buryo bwagutse cyane dukore gute rero muri rusangi kugira ngo twiyegereze Imana tunakore n'ibyo abantu bashaka tunashoboye no gushika kwihangiro ryiza dufate tunafise na vision reka dufatire no kuri ya vision ya 2040 2060 urabona twokora gute muri bwa bufatanye bwacu bw'abarundi canke se bw'abantu bose muri rusangi umuntu ari muri Amerika akore gute kugira ngo kumbure yihe intumbero ayishike ko neza ubugarutsi wacu reka mfate nka Caroline hani wacu canke se aho turi twebwe aho umuntu wese ari mwakano kanya yaba uri Tanzania yaba uri Dar es Salaam yaba uri ngaha Kigali canke Kinshasa canke Zambi ahariho hose akore gute kugira ngo yihihangiro arishike katabereye ikibazo ubundi kandi arishike kari kumwe n'abandi ubwa mbere ho dukwiye gukora twuzuzanya yego atawugwanya mugenzi we twese mu bisanzwe abantu nibaza ko bose bakwiye kurongorwa n'ikijambo ry'Imana rivuga hagati y'umurongoye n'abarongoye Bibiliya twemeza neza yuko ubutware bwose ubwami bwose butangwa n'Imana kandi kabuha wishatse sivyo niko muri Daniel byanditse ibugabira wishatse sivyo simpaka ngo uzotwagwe n'ushaka oya abantu benshi baragwa muri uwo mutego gukubera naka jewe ari watwara ibintu avyo nkora ntari byo nubaha umugabo nagana bashira umugani burya wanka kugamburukira umwami ahari ushaka akazoza utagihari wewe kubera waze ugamburukira wa mwami ahari mu yindi mvugo Bibiliya iratubera kirere neza tugamburukire abaganza mu bikorwa byose byiza badutuma gukora sivyo hanyuma tubasengere bagira amahoro kuko bateza kuba protege sivyo twe tugomba kurinda indongozi kuko biri tubwira ngo nibatagira amahoro natwe ntayo tuzogira sivyo nukuvuga ni conditionnel mu yindi mvugo atagira amahoro nawe urayabura kubera rero ushaka amahoro iyaranje uwo mutware uwo murongozi ntabura amahoro kubera wewe mu yindi mvugo ntituremukuriwe kugarariza oya kuko birivuga ngo ubugabagabiye ubutwara abagararije icagezwe ni Imana tugomba kubashigikira byateramira uvuga rero wewe afise voro iyo turiko turaja niwe atwaye niwe afise vision niwe afise igerekwa iyo Imana igomba guhezagira ihanga ntibwira ihanga ryose ibwira umurongozi ica ku murongozi no mu Bisirayeli bava muri Egiputa yavugana na Mose gusa abandi bose ntibavuga Mose yakabagira ati tugira uko niko Imana ishaka tugomba kuja muri iyo esprit y'ukubaha iyerekwa ry'umurongozi nimba twaramutoye tukamushira imbere ntugaruka ngo uje kumutega imitego uje gusobanya mu nzira acamo no wowe ugomba kumuta jewe iki kintu ciza turiko turajamwo iki kintu yatubwiye tugomba kuzoshikako burya ndabivuzemo uruhara ugacuye uti mbe uruhara rwanje nuruwe mu kubaka umutekano w'igihugu uruhara rwanje nkambaye hago munyagihugu nuruwe sivyo
uranyumva yego ndagutegera ni iterambere ryo kuja mu bikorwa bindi byo kuvuga ngo ubutunzi ni iki yego Yesu ku ruhara rwambaye ahaga nuruwe nk'umunyagihugu sivyo yego iyi ndongozi kwifise ivyiyumviro vyiza niyerekwa ryiza jewe nshaka kwiki noyiterera iki kugira ngo dushike kuri iryo hangiro hakiri kare reka gutesha umwanya barongozi rero oya kuko abantu benshi bari mu nzira yo gutega imitego gusa kugira ngo igikorwa kibanze gihagarare ahubwo ryahangiro rya ya myaka dushikeho tutarabishikako sivyo wewe rero genda n'abandi kora uruhara rwawe terera ja ku bikorwa by'iterambere mu kubaka ibintu bya sociale bwa bumwe urakenewe umurongozi yabo w'igihugu yabo w'ikico akeneye uko abarongoye bavuga rumwe akeneye uko abarongoye bakundana akeneye uko abarongoye bumva kumwe rero ni vyiza yuko wewe ejo ntuzugaruke kuvuga ngo heraba ngo ivyo yavuze ngo ntavyo turiko turashikako kandi wewe ibimwega yarabikoze ariwe utakoze ibikwega intambamye siwe intambamye ni wewe ni vyiza yuko tugomba kumenya igihugu cubakwa na vision mugabo iyo vishirwa mu bikorwa n'amaboko y'umwe igihugu wari we wese kuva kuwo hasi gushika kuwo hejuru kuva kuri wa undi arongoye kumanuka gushika kuri wa undi arongoye nico bimeze kuko nubwo butamutoye itambere urarikeneye cyo kintu kirumvikana kandi noneho ntibireko bibujya umuntu yakagutora ntiyakagutwagwa niko bimeze mugabo nagomba kuvuga yuko umuntu wese agomba kumenya mu ngabire Imana yamuhaye aho Imana yamushize ukamenya ngo intererano yanje niyihe hari n'uwavuze ati burya ngo une nation forte commence par des valeurs fortes niko bimeze niko bimeze kuko abantu bagomba kumenya ntibavuge ngo twebwe tuzoza turabihagarika bazubaka tubomora bavuga ikintu tukirwanya bavuga ikintu cyo tuteka ibisanzwe wewe uri umusambuzi kandi nta kibanza cy'umusambuzi bijya kwinosi gihari n'imbere y'Imana nibaza katagihari kwa satani kirahari kuko wewe ngo bimugenza ngo nukwica no gutikiza no kurimbura Apotre nyemerera kumbure umaze gutanga ico no kwita intumbero ya kino kiyago abantu bamaze kumva aho turi munyemerere rero turangirize ikiganiro ngaha kumbure tuze tugaruke ku ikindi gice aho tuzogaruka ku zindi kategori na cyane kugwaruka yaba ugwaruka gwiga mu mashure asanzwe izi za primaire na secondaire ndetse nabiga mu makaminuza ndetse no kundero muri rusangi y'ugwaruka guhera muhira gushika umuntu avuye mu rugo akaja gushinga ubwiwe cyangwa se akaja mu bikorwa vyiwe igihe ataba akiri kumwe n'abavyeyi reka shimire cyane Apotre yadufaje mu kino kiganiro ariko kandi shimire nawe uri kurakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango kugeza mu mpera Imana ibahezagire bye bye